Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikira ndetse n'abatwumviriza ngakuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye muri ano masaha. Turi kuwa gatatu turi kwigenekerezo rya gatanu ruhuma 2025 ndabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru agezweho muri ano masaha aho akomeje kuvugwa byinshi. Ikaze kwa dukurikiye bari nga mu Burundi dore ingingo nkuru turaza kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira muri no mwanya nuko kugeza ubu ngubu leta y'u Burundi ikomeje kugura ibikoresho bigendanye n'ibigwanisho mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba iyo kwitegurira neza intambara. Muribuka neza amajambo yavuzwe mu gusozera 2023 twinjira muri 2024. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi yaravuze yuko nubundi haba igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda byama bihora mu matati, ariko yaravuze yuko igihe hobaye ingwano igihugu kimwe kizoca kirakubita ikindi atabindi bintu byo kumvikana, ikinesheje ikindi kigaca kirubaha ikindi. Aya ni amajambo yavuze mu nyuma atakurikiraho gahunda zigendanye no kugara imipaka, ibyatumye benshi bibaza byinshi. Hari benshi bari bazi neza yuko rero uyu mwaka twasoze 2024 wagombaga guhera nubundi ibigendanye no kugurura imipaka bibashije kuba byovanwa canga se byorangira, ariko byaraheze nubundi ibikorwa byo kugara iyo mipaka byose bigikomeje nkuko leta y'u Burundi cirabyemeza. Icyakora mu minsi heze nibwo Varisson Ndayishimiye yabonye yuko ibintu bikomeye ndetse bishobora no kumukomerana. Varisson Ndayishimiye yaratangaje yuko afise ubwoba bw'uko rero ingwano ishobora kuzogera nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho yavuze yuko ibyashikiye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bishobora kuzoshika mu Burundi. Ni mu nyuma yuko rero uyu mutegetsi asanzwe afise umuharo uremere cane uri kuramugwanya ku buryo rero ubwawe ushobora kuba waronka izindi ngufu canga se uyu muhari nawe ukaba wagira byinshi kora rero nawo ugaca urakora nk'indi mihari ukaza guhindura ibintu nkuko byagenze ku muhari wa MT3. Ureditabara n'umuhari w'abaroberi usanzwe urakorera mu mashamba ya Kongo, ariko kwa busanzwe uragwanya Burundi. Mu bihe byatambutse waragiye uragaba ibitero bimwe bigaca birahitana abatari bakeya ndetse abandi bagaca barakomereka. Icyakora leta y'u Burundi niyabyemeraga nk'abo baroberi kari bo bakora igibara cyangwa iryo shano yaragirizaga igihugu cibanyi c'u Rwanda, ibyatumye leta y'u Burundi nayo ifata ingingo yo kwiyemeza gukorana na bamwe mu bagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Icakora abo bose barahuye n'ibara rikomeye cyane, barahuye n'akakaremere cyane ubwo MT3 isanzwe yaranira uburenganzira bw'abanyagihugu bavuga ikinyarwanda cyane muri Sazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bafataga ibigwanisha nanone bakubura ingwano mu mpera za 2021 bigaca biratanga iyindi sura, ndetse kugeza ubu ngubu bwana Tshisekedi akaba ahirutse no gukoranya inama iremere cyane, inama yareberaga hamwe rero ingene bashobora kuba bohindura ibintu nkuko bigaragara. Kugeza ubu Varisson Ndayishimiye yatanze itegeko ryuko rero mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi cyane mu burongozi bukuru bw'ingabo bagomba gutangura kugura ibikoresho biremere cyane mu rwego rwo kugira ngo rero babashe kuba abozabasha kwivuna umwanzi nkuko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu nyuma yuko rero andi makuru akomeje kugenda aratugera hashimangira yuko mu kwezi kwa gatatu abasoda batandukanye biganjemo abasanzwe barakorera mu bice bimwe na bimwe cyane mu gihugu ca Somalia bo mu Burundi bose bamaze imyaka myinshi bagomba kuzahita baravanwayo bakaza nga muri kino gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza uno mwanya leta y'u Burundi irakomeje kwitegura ingwano ku buryo budasanzwe, mu gihe ubwoba bwinshi bugaragara mu gihe ingwano zikomeje kwigarurira cyangwa se kugera muri kino gice nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abantu baribaza bati u Burundi bwoshobora guhangana na Reditabara hamwe yo kwifatanya na MT3. Kugeza ubu igihugu c'u Burundi kirafise impungenge
ndetse kirafise n'ubundi amakuru yizeye neza yuko umuhari wa Red Tabara usanzwe uragwanya Burundi ushobora kuzoca n'ubundi wifatikanya cyangwa se ushobora kuzoca wifatikanya n'ubundi n'umuhari wa MTSR bagaca barahangana n'ingabo z'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko rero urugamba rukomereje n'ubundi nga muri Kivu y'Amajyepfo ahasanzwe hari ibirindiro bya Red Tabara ndetse n'ibirindiro byinshi by'ingabo z'u Burundi zibarizwa muri Tafoke ndetse n'izindi zari zisanzwe zararungitswe muri Kivu y'Amajyepfo zikaba zaraje n'ubundi nga muri zararungitswe muri Kivu y'Amajyaruguru zikaba zaraje nga muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara. Muraza kunyemerera tusesengure ndetse tunarebera hamwe impungenge ndetse n'ingaruka byogira mu Burundi ndetse n'imbaraga igisoda c'u Burundi cyo bagifise ese kirashobora kuba cyohangana na Red Tabara mu gihe yobo yabonye abandi bayitera ingabo mu bitugu mu gihe Red Tabara nayo ubwayo tuyibona ikaze kagaba igitero nga mu Burundi ndetse igaca irasubiyeyo ata muntu numwe ayihagaritse. Ibyi bituma benshi basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi n'ubundi kuri intwaro ya Variso Ndayishimiye aribwo igisirikare giciriritse ku rwego rwo hejuru aho nta muntu numwe yageragezaga kuba yakwiyemereza cyangwa se yaza gutora igihugu c'u Burundi agapfa agaca aragenda gutyo gusa. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini. Bwana Tshisekedi yaratumije inama iremere cyane, inama yahurijemo rero yahurijemo abashinga amateka ndetse na nyenguruza amateka kugira barabire hamwe ibigendanye n'ibibazo by'umutekano. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, nongeye kubahereza yambu cyane n'abayikaze kuri Burundi News TV. Kaze kuba twumviriza bari mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini irya no hino mu isi ku mugabane w'Uburaya, Amerika ndetse n'ahandi. Byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse na bamwe n'ubundi mugeze hano bwa mbere mu byondeko kugira ngo mubashe kujya murakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru n'ubundi tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Leta y'u Burundi amakuru twaronse ni ubutumwa rero bivugwa yuko Variso Ndayishimiye mwibaruwa rirerire yabayandikiye n'ubundi umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime niyo ngabo aragabisha avuga yuko ashaka ko rero mu gisirikare c'u Burundi hazamo amavugurura agendanye no gusimbuza ibikoresho bimwe bimwe mu gihe abona yuko ibintu biriko birakomera. Irikete riragira ariti turifuza yuko rero mwokora impinduka tukubaka igisirikare gikomeye cyane ndetse tukagura ibikoresho bikomakomeye cyane bishobora kwifashishwa mu gihe tubona yuko rero ibintu bishobora kuzohinduka uko byogenda kose. Ntabwo ari amakuru maremare ariko kandi ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi birasa no kwitegura ingwano ubwo Variso Ndayishimiye yareka aratanga abagabo ariko kandi akanavuga yuko atewe impungenge n'izi ngwano zishobora kwibasira akarere k'ibiyaga binini cyane cyane ngaha aho Burundi buherereye. Ariko kandi kundi mwanya Variso Ndayishimiye yarihaye akanyabugabo maze avuga yuko uko byogenda kose azobasha ndetse azabasha agangana no kwivuna umwanzi. Yaravuze yuko yiteguye neza kuba yohongana n'uwari we wese. Ibi kandi bibaye mu gihe umunywanyi wiwe mu gihugu c'abanye Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe akomeje gusaba amwe mu mahera amwe namwe yakoreshwaga na leta yogabanuka igitigiri cyayo kugira ngo babashe kuba bo kwitegura neza urundi rugamba ruremere cyane. Ibi kandi biraza guhurirana neza n'amajambo leta y'u Rwanda iherutse gutangaza aho yavuze yuko yavumbuye umugambi uremere cyane harimo n'ibimenyetso bigaragaza yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bworashakaga kugaba ibitero muri icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda. Icyakora iki gihugu cibanyi c'u Rwanda kirasigura ndetse kigaragaza ko kiteguye kwivuna uwari wese azogerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se kuba yarusubiza muri kahise. Gushika no mwanya Uburundi burafise impungenge ku buryo rero mushobora kuzoca murabona ibikoresho bishasha birazamutse ku mipaka nk'uko bigaragara. Amakuru dufise usibye gahunda zigendanye n'ubundi nibi byo kuba havugururwa ibikoresho no mu mpinduka z'igisoda mu Burundi ziriko ziraba cane, aho binavugwa ko n'abasoda b'abarundi bari muri Somalia bagomba kuzanwa vuba.
Ibi biraboneka yuko rero bwana Tshisekedi asa n'ubundi n'uwamenyesheje Evariste Ndayishimiye ko bagomba kwifatikanya mu kwitegurira iyi ngwano neza, mu gihe biboneka yuko Burundi bwari bwararungitse abasoda muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho yari asanzwe azi neza yuko n'ubundi urugamba rushobora kuzomukomerera. Aya n'amakuru avuga yuko rero inzego nkuru z'igihugu c'u Burundi zo zifise amakuru avuga yuko n'ubundi umuhari wa Redita usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'Igitega woba wifatikanya n'umuhari wa M23 nkuko biriko bigaragara. Ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo harashobora kuzagaragara ingwano y'u Burundi gusa na Redita bana ndetse n'umuhari wa M23, kuko abandi basoda bose biganjemo abacanshuro abayifahidese ndetse abo bose biragoye yuko bokongera kwibonekeza muri ingwano bigendanye n'ibyo baboneye ngaha n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru mu gufata igisagara ca Goma ndetse n'ibigwati bigikikije. Ahangaha harabaye inkubiri y'urugamba, haba inkubiri y'amasasu ku bijyo nkubiri yahitanye abatari bakeya barimwo abagenerali, abasoda bato bato ndetse n'abakuru, ndetse yaranahitanye buramatari w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirumwami Nkuba nkuko bigaragara. Kugeza umwana mwanya leta y'u Burundi irakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yohosha ndetse n'uburyo rero yokomeza ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe urugamba ariho rukomereje. Icyakora umare wa M23 wavuze yuko ushyizeho rero n'ubundi ihagarikwa ry'ingwano mu gihe kitazwi, biboneka ko urugamba rushobora kuzokomera gushika no mwanya. Redita bara nayo birashobora kuyihereza akaryo keza ko kuba ishobora gutangura kwivuna abarundi uko byogenda kose, kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe ubwayi isanzwe inagaye ibitero biremere cyane ndetse bigaca biragira ingaruka ku bigendanye n'ubundi n'abasirikare b'abarundi nkuko bigaragara. Ibi byaratumye hari bamwe bibaza bati ese Burundi, igisoda c'u Burundi benshi bemenya ko ari igisoda kitagifatika, bariko barirukana mu bihugu bimwe na bimwe ubundi kigapfa nk'ubushwiriri. Iki gisoda kirashobora kuba cyohangana na Redita barisanzwe bazengereza ubwayo hamwe yo kwifatanya na M23 twabonye irakubita babaza abacanshuro canga abacangero ndetse n'ibindi bisoda bimwe na bimwe bagiye barifatikanya. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi gishobora gushika umwanya uwari wo wose, kuko ingwano gushika no mwanya iri muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ahasanzwe hari imipaka canga urugabano rw'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Leta y'u Burundi irazi neza ko n'ubundi ifise amakuru ko abagwanyi ba Redita bara bashobora kuba baragwanira canga barifatikanya na M23. Ibi biri ku mpamvu nyamukuru rero yaratumye Burundi burungika ingabo gufashanya na Kongo, nubwo rero abantu babivuze ko byinshi cyane ngo rero ni amahera bari gukorera, nubwo rero ibyo by'amahera rero byoba birimwo rero, ariko ahanini ni kwabaye gushika n'ubundi kuburizamwo rero umugambi uwo muhari nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Nord Kivu rero ivuze iki rero ku Burundi n'akarere kose muri rusange. Aka karere u Burundi buherereyemwo rero na karere kamunzwe n'amacakubiri y'amoko, na karere kandi karimo amoko kandi kagiye gaca mu ngwano zifatiye kuri ayo moko, cyane cyane nkuko byagiye bigaragara aho twovuga nk'igihugu c'u Burundi, igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, Uganda, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyane mu gice cy'uburasirazuba bw'icyo gihugu. aha ndazi ninjiye rero muri ibi by'amoko. Hari benshi rero badashaka ko rero twobivuga cyangwa se twobigaruka. Aha baca batanga rero kudufata nk'abantu buzuye amacakubiri kandi atari byo. Ahanga mbere ahacazamwo utubazo gusa n'uburyo rero bwo kugira ngo tubanze dusobanure impamvu izingwano zikomeza kujya ziribonekeza n'ubundi. Nk'ubu hari bamwe bagaragaza neza yuko n'ubundi abaroberi bo muri CNDD-FDD baragiye mu ishyamba bajya kugwanya abandi baroberi bagenzi babo badahuje ubwoko, aho byabonekaga yuko bafise intumbero yo kurabira hamwe ndetse no kugerageza kuraba ingene nyene bashaka ko bohindura ibintu, ariko barashitse ku butegetsi ibintu bica birakomera n'ubundi nibagira icyo bahindura. Kubera iki abantu badashaka ko rero ikijyanye n'amoko kivugwa kandi twaravutse tubyumva, ibindi tukabibona ni mu nzego za leta. Tubona rero bikurikizwa guhera n'ubundi kuri perezida gushika kuri ku bandi bategetsi bamwe. None dufate ko rero leta
leta yubakiye ku macakubiri. Mbega ubu ngubu birakurikizwa n'igihe bitakurikizwa n'iryari leta yari yubakiye rero ku macakubiri y'amoko. Ibi sibyo twoshatse kuvuga ko uyu munsi, ariko ibyo byose mwumva za Kongo ndetse n'ahandi byenena kuri ayo moko nyine nk'uko byoma bigaragara. Twibandanyirize ku idonido ry'amakuru yacu n'ubundi twatanguriye twariko kubyo kuvuga ku moko canga kumbure n'ubundi nabyo tuzoca turabigarakaho, ariko kandi ibi byose ni bimwe mu bintu bigaragaza neza yuko buri kagwi kaba gafise icyo gashigikiye n'icyo gashaka. Muti mu by'ukuri rero leta turafise uyu munsi yoshobora guhangana n'iyi migwi ibiri n'ubundi canga se n'iyi rero gitabara ubwayo ibaye igabye ibitero nga mu Burundi. Ahangaha n'ubundi harimo izindi mbaraga legitabara yoronka nk'abasoda b'abarundi bararungitswe muri Kongo n'ubundi batishimiye iyo ngwano, aho biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko bishobora kuzotera amatati aremereye cyane. Abantu baribaza bati ese leta y'u Burundi yobasha kugwanya iyo mihari? Igisubizo canga inyishu twotanga ni oya. Muti kubera iki? Ubwa mbere n'ubundi bwo leta ihari uyu munsi nta ngufu nyinshi yarashyize mu gisirikare, ingufu nyinshi irazishira mu gukomeza umugambwe kugira utwara imyaka myinshi cyane. Ibyo mwese rero murabibona ndetse muranabizi. Iyo hageze ko rero baja gutabara mu bindi bihugu n'ubundi bisanga ari bo rero bafise ibikoresho bitagezweho bya gisirikare. Ibyo bafise rero ubu ngubu bikomeye ni komandezi za bagaza. Ibyo nabyo rero byari bikomeye kijya gihe nyine si ubu ngubu. Gushika uno mwanya murazi ingene abasoda b'abarundi barungikwa muri Kongo. Bararungikwa muri Kongo, ariko mu kurungikwa muri Kongo baragenda n'umundi atabikoresho bafise, bagaca bararongera inkoho ndetse n'amasasu muri Kongo, yemye na teni zimwe na zimwe baca barazironkera nga muri Kongo. Leta dufise uyu munsi kandi ifatikanije n'umugambwe ikomokamo CNDD-FDD barirondereye abansi benshi cyane hagati mu gihugu biturutse ku gukumira aba bariya rero mu gihe ufise rero abansi benshi imbere muri wewe birakugora cyane kugira uhangane n'uvuye hanze nawe ufise imbere batakoroheye. Igisirikare naco rero ubwacyo kirimo rero imice myinshi cyane. Ibi mwarabibonye muri 2015 amoko imigwi babazanyemo rero babazanyemo agashahara gato gato. Abantu nk'aba ngaba nk'uko bigaragara, abantu nk'aba rero biragoye kugira bakwagirize umwansi hamwe. Rero ni nabyo nyine ubona byashikiye igisirikare ca Kongo. Ubukene igihugu cirimwo nta muntu yoshobora intambara ari mu bukene nk'ubwo Burundi burimwo. Abategetsi bikunda gusumba ko rero bakunda igihugu. Abantu nk'aba nta gihugu bo kwitangira, ahubwo baba barakinjura bakihugira n'ubundi. Mwaribonye muri 2015 ingene benshi barahungishije n'ubundi imiryango yabo muri za Buraya ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ibi byose bigaragaza ndetse bikanerekana ingene n'ubundi leta y'u Burundi ishobora kuzogogwa ndetse ishobora kuzoca irahura n'ibibazo biremereye cyane nk'uko bigaragara. Ibyo ni bimwe rero mu byo twari dufatiyeho turabiraho ndetse tunabereka yuko n'ubundi iki gihugu kidashobora n'ubundi kuba cyo kwivuna umwanzi mu gihe nare ditabara ubwayo iyo yateye Burundi. Bica biragaragara neza yuko n'ubundi badashobora kuba bo kwivuna umwanzi cyangwa se bidashobora kuba byagaragara nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Abadepite ba Afrika y'Epfo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara barasabye Minisitiri w'Ingabo Angelina Amatie Motskaga aho n'umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo kwegura kuko rero babeshye igihugu ku butumwa abasirikari baragiyemo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi babizi ko rero bagiye kwicirwayo. Ingabo za Afrika y'Epfo zaragiye kurwana rero mu burasirazuba bwa RDC binyuze mu butumwa bwa SADC, ariko amakuru akavuga ko
ziri kurwanira inyungu za Perezida Cyril Ramaphosa n'abagize umuryango we rero bashaka kwagura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bamamayemwo nk'uko bigaragara mu biganiro Minisitiri w'Ingabo Angelina Amatie yagiranye n'abadepite kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Gashyantare 2025 yaragaragaje ko ingabo zabo zarashweho zitari mu migwano. Gusa abadepite ntibakiriye neza ibisobanuro by'uyu muyobozi wababwiye ibitandukanye n'ibiteganyijwe mu nyandiko ya SADC yohereje ingabo ndetse ababajije imibare y'abakomeretse naho abandi bari muri ibyo bice bari barimo byafashe n'ubundi na MTSR ntibabonye igisubizo. Depite Kari ni Harusi wari ubabajwe n'ikinyoma ca Minisitiri yari yibajije impamvu rero guverinoma yabeshye abanyagihugu mu butumwa ingabo z'igihugu zagiyemwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ati kuki wowe Minisita w'Ingabo ndetse na Perezida mwaratubeshe ku miterere y'ubutumwa bw'ingabo zacu muri RDC, ntabwo rero zishinjwe kubungabunga amahoro, ziri mu mirwano, nuko rero niko bisobanurwa na SADC. Kubw'iyo mpamvu rero mwari muzi ko rero zigomba kuraswaho ndetse mwari mubizi ko muri kohereza abasore bacu kujya rero gupfira ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kongo. Depite Nihahusi utaripfana yarasabye Minisitiri n'abandi bayobozi b'ingabo bose kwegura. Ati niryari wowe Minisita na umugaba mukuru rero muzegura, mugomba kwegura uyu munsi, hanyuma se abandi ba generali bari gukina golfe muri Copre mu gihe abasirikare bacu bari gupfira bari gupfa abo n'ubundi bazegura ryari nk'uko bigaragara. Benshi mu badepite barasabye ko ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri RDC zikugwayo kuko impamvu yazijyanyeyo itumvikana. Minisiteri y'Ingabo ya Afrika y'Epfo yaravuze ko nyuma yo gupfusha abasirikari 14 ubu hari gukogwa uburyo izo ngabo zabo n'umundi ziba zirinzwe ndetse n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza neza yuko urugamba rushobora gukomera ndetse umuhari wa MTSR witeguriye gukora ibishoboka byose ndetse no guhangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora gukomeza kwibasira n'ubundi ibikorwa bigendanye n'ubutabazi. Kugeza ubu hari ibikorwa bigendanye n'agahenge n'ubundi muri Kivu, ibikorwa bigendanye n'agahenge n'ubundi muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo mu nyuma yo kumuhari wa MTSR usigura ndetse ukanagaragaza neza yuko witeguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa bigendanye n'ubutabazi bibashe kuba byogerwaho. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Arugambere ushitse ngaha kuri nombonesha kure yacu ari na ya Nyaburuni News TV, byone ko ari sabone ubundi tujye tubana 5 kuri 5.